Okay, ntago tinza mukabanyangoma killer Bahajia Tampa drama. Mwabantu urabe filmu yitonze. Oh! Navye muziki. Aragira ati gusa intambara. Waktu kecil. Ndetse no gukura. Aku tidak pernah mengerti kata ini. Sinigeze nsobanukirwa iryo jambo. Intambara hamwe no gukura. Ubundi ko buri intambara ijambo intambara ndetse ribaho. Umve. Kenapa harus ada yang mempertaruhkan nyawa? Ndetse ko buri abantu bo kwitanga igitambo cy'ubuzima bwabo mu ntambara. Kugira ngo bapfe. Abanyapolitike shabibereye mu rugo bari kujya imisosi n'imiryango yabo. Abagabo bibaho ugiye intambara zagenda zikaba zamara kuba inkandagira bitabo zikajya mu rugamba zikagwana ye. Abanyapolitike biyicariye mu rugo da bari kujya umusosi. Abandi bariko barahangana bagwana bamaranye. Banumva volume ari nkeya mwabantu. Kandi nkere ku volume izamuka bikomeza biryoshye. Kwere ku rusasu ushobora kubira ngo inspired by true events. Believe, faith, dream and courage. Bishingiye ku bintu byabayeho byanditswe mu gitabo kandi cyitwa ngo kwizera imani muri make. Ayi bindi mu vyisomere wana. Iriga muri abantu bakuru. Se buri munsi munaza basomera mpaka yari filime yiswe Believe. The ultimate battle. Filime nuko tuyitambwe twitonze kuva muri Makira Pro. Barakurika indege mu kirere. Operation urumva Seroja. Bermula pada hari itu. Byose byatangiye uwo munsi muri 75. Igende se urugamba rwa mbere rwari rugiye kuba kandi urugamba rubicana ku mpande zose. Abantu bari bagiye gose gupfa ngo barimbuke. Papa wanje gose urwo rugamba rubarijwemo. Ikut berperang. Iyo ntambara gose yarayimwe no papa. Ikibazo ni kenapa? Kubera iki papa yari mu iyo ntambara sasa? Papa iyo ntambara uwa yarayirimo. Kesnyen wasiat det. Hari ibyo wasize mu rugo sha uvuga imisigi uko bizogabwa mu muryango. Rencana maneka peluru. Ivyo bibwira amasasu bagiye kutumija ko muze. Saya sudah saya panjat. Gende zirakwimana gose burya yimaze kwakira icyo umutima wanje. Habis-habisan kita ndan. Umaze kuyihereza. Ari ngo cyangwa rugamba kamenya kukuye gusiga n'icyo bita will. Ngo mutuze. Bersama Tuhan kita menyerbu dari langit. Imana iri ku ruhande rwacu bijya kubera icyo twogira ubwoba muri iki kirere. Kita menyerbu dari. Imana iri ku ruhande rwacu bijya turaza gutera mu kirere. Baraza gutera bahereye mu kirere. Ni kuyihumuriza kubera bazi ko mu kanya shahi intambara igiye kurisha. Ngaha muraraswa n'umwansi bagiye umwansi ntabahetse ubwisha zekada. Turi kwegera igipimo barakwereka ibikoresho mu mazi Mr. Ibikoresho mu mazi. Kabasimba shamusina baravyumva. Duhaguruke mwabana. Abambere bahaguruke bagende. Bana batangura kwipanga bitonze. Urugamba rugiye kurisha. Bari mu rugamba. Papa uri kutwiganira inkuru umwana. Yaravuze ngo byose byatanguye muri 75. Igihe hari gose urugamba rudasanzwe hari intambara. Yambara ngo nase yabigendeyemo yarayipfiriyemo intambara. Ntabwo yigeze gose bijye muhira. Okay mwese mutabire musimbo ko muri 30. Bari bagiye gusimba. Kwereka bakiri byo gusimba. Sasa batangiye kubajya. Urusoro rwatangiye kubajya abana. Yemwe. Bambere batangara kubaruka nabi. Tangura kubaruka ndabiri cyo biturusoro mu kirere wowe. Ndabiri cyo biturusoro. Yari intambara gose bajya muri operation Seroja 1975. Intambara aragira kubitira risha. Haya basi. Batangiye kubagira urusasu. Bambere baciye bategura bisanga indani. Down. Bari batangiye kubwira abasirikare ati bijya mwaseze weli mu rugo. Kuvuga amajambo sigusa ati gusa amatongo mfise mu Kanyosha abiri ndayagabiye. DJ Mapicha urumva? Ayandi part 1. Akana gakoresho ka Makira Pro. Polypool barakuri ku mwana yitonze buhoro. Yewe. Dead. Harwiswe dead. Ariko yita umuntu gupfa. Dead we. Byuka dead. Ariko wangu turi hehe? Turi mu biro kwa guverineri kwa Buramatari. Tukere kujya mu nkambi za gisirikare.
bakiri aho batangura kwakirwa nayo batangura batanguye kwakirwa nayo kuvuga amasasu tagira ngo ni ubwimegerere karika bana kiza baramumena nabo bayita intambara filime itangura umwana yavuze ngo intambara wijamba intambara igihe nakura nakomeje kwibaza ngo intambara kuba ari iryo jambo ubundi ho ribaho kuba ari kibamwe batanga ubuzima bwa kugira ngo bapfe ugiye kubera bareze usanga bize Saya lindungi dari sini. reka nagukavaringe mbere hasi byo kagukavaringe wa mwana we hiyo baraguha kava ukagenda gose bujye bakakumotora nyumvira icyo bitu rusasu tangura kubaturitsa Deni we Deni wa Atu perobatan. Nara mutangure mwigira imbere baraguturitsa nta musirikare ugenda mu ntambara hama wango mujya ku muryango shwa mwabana hanyuma arangiza avuge ngo je ngo sinzopfa urumva ugiye mu rugamba uzi neza ko amahirwe menshi ari gupfa sasa ubugerega ntiwori kweba urugamba wo kumurango uragatsinda nubwo mu ijoro ni hahandi rega isasu rikunosha ntubigera umenya ngo iravaye habe na gato Maju bersamaan. wango mutangura mwipange bana bipange barakwereka urusoro bana barabamena niba byakomeye haya basi filime itangura nicyo bita urusoro action before words igikorwa mbere y'amajambo barakwereka udusekuru bangahe ni batatu ndagukurikira banza wewe okay batangura kubaha ivyabo mwitondesha murabana kuvaho mwahereye ariko murabana kuvaho mwahereye di wewe wamaze guhwera atwikomereza nimba wahwereye birakuraba cici ndabira banda ariko wewe ndabafashe ufashe banda ariko ndabafashe tumeze bita tumeze neza tumeze fresh ni no problem ameze fresh twagiye rero ngo twagiye hameze neza namukubita kukicara shawe kumbe barakoreka iniga Liza DJ Liza yaje yababaye gasanda kuri parking hakujya y'abamotari ni yabarizwa DJ Liza abanza kuraho yitoze kubita urusasu Liza yanse gupfa Liza classic Liza yanse gupfa shawe barakoreka DJ Liza Dad, kemari uang Dede ntugire ikibazo urumva je ntugire ikibazo we komeza imbere ntari bi lawan kepada. bimeze neza mwana bimeze neza ntari bikomeza imbere we Orang alindungan nanti dia. je ndagukavaringa ni wikomereza urugamba we wenyine sibyo bayita intambara Liza arabagiramiye Liza mugenda ugura filime kwa DJ Liza aho mu Ruyigi gasanda aho ku parking ni habarizwa neza mama we mwabwira kandi bantu muri mu mikino ya 1xbet mu betting code ni yindi promo code promo ni mu ndome nkuru 1990 iyo niyo mukuye ukoresha mu kubetinga ntabwo n'umugambanyisha mu nyuve mwabantu mwe bantu kandi bari hakujya muyikore muri Moso Studio kwande kwa DJ Nix Antiboy mugende mugura amafilime ariko DJ Nix Antiboy kuva muri Moso Studio urabe filime bambere batangiye kubanusha Antiboy abanzara bwaka humbe nakuziriye Antiboy singuyo DJ Nix Antiboy avayo ikoza mukubita kuguru mugenzi wavo baramumena niko Antiboy kurapa fa nikindigi bangunyisha nabi rero cicika ndacaza urugamba rubandanye bayita wo intambara kibaza impamvu ijambo intambara yabayeho kuki bamwe iba ngomba ko bitanga ubuzima bwabo kubera bandi Ikut saya. Madam nkurikira Kamu nama siapa? Filipe. witwa utene twa Filipe uri Filipe ni Philippine
Koraga Filipo n'amatwi twagiye. Sibyo? Fata umukecuru yambaye ibikwembe hariya anye n'icana. Wewe bamare urumva ntihagire uroko kurumva n'isazi muziki. Abaze muki? Barase bose. Tunggu di sini ya. Mwe mugome ngani munanyeganye mugume hamwe. Mwana banza ari inyegeza yitoze. Nyumvira igikogwa hari igikupa. Abaza gufatira kwanza. Cyo biti mugita. Ariko ndabona kuvaho. Gufatira igikoresho. Fata igikoresho. Kuba. Kwereka bo uretse. Musirikare wigize wigize iki? Muzoyi witonde. Ari umusirikare nka buti. Oh. Bana. Zakumbunda. Muze go. Zakumbunda. Oh, ibinashushe. Iba zakanya. Iri kurasa. Oh, kure magazine. Hey. Kubita kigabo. Yeshaba. Bari muri Operation Seroje. Petit. Narazi waje muje gutera. Bababwiye muvi wanyu ninde. Wowe. Bababwiye muvi wanyu muze gutera ninde. Inde ariko. Araye gufatira. Arakadanye shamba. Wa besi. Witonde. Barahushura. Muvi wanyu muje gukora ikintu mwe. Muvi wanyu muje gukora iki? Nikindi ye kugira ngo nkira wagice cy'umwanda kira ukumba yumva hejuru ziraje reka mungi wari umusirikari baramuhonda gwejawe nze nongere kuba umusirikari n'igihe mbere n'igihe nyuma nuko yatanguye guhunga barakwereka baragiye baramumwanya cyo bita kwiye nta mikino umugabo shakira mubaruye ndabira akaguru hari amaraso Filipo tayangura umugabo yagize w'intambara niki mama ndakwingize vyuka ntusige Filipo tayangura batubiye ngo intambara niki iryo jambo bundi yo kubera iki ryabayeho kuki bamwe iba ngombwa ko bitanga kubera abandi kandi bose bashaka kubaho bafitiye uburenganzira ubuzima ndabira ko umugabo abaye ikibege yabaye ikimanyo Filipo tayangura umwana yavuze ngo papa wanje ntambara muri Operation Seroja yibarijwemo karagiye karaba barakwereka ruma Subroto School Jakarta muri 70 na kangahe na gatandatu. Ini orangnya. Uyo niwe. Namanya Miro Freitas. Yitwa Miro Freitas. Memang. Niwe muyobozi wabo. Yang gugur di tangan dia. Twabuze abasirikare benshi kubera ndetse uyu mugabo n'ibiganza vyiwe. Nyako ariko nanje buryo operation yananiye. Operasi berhasil. Operation ahubwo yaciyemo neza wa mugabo. Kamu sesali deh. Nta na kimwe cyo kwicuza gihari. Operation yaciyemo neza ba mwana. Dulu deh. Uboreka nigendere. Operation ngari maze gucamo neza. Umugabo ntako atageze ngo atabare. Yamara ngo operation yara. Papa wanje ari umusirikare. Yagwanye mu ntambara. Agwanirira kure yo mu rugo. Asiga umuryango w'inyuma. Sinigeze nsobanukirwa umwanzuro wa papa wanje. Sinigeze nsobanukirwa impamvu yahisemo intambara. Nta guhita mu muryango wiwe. Sinigeze ndamusobanukirwa. Mana Pak? None se bamugwaye muri kumari hehe? Umugwayi? Umugwayi. Umuryango wiwe ndetse waramutwaye ejo hashize. Ke rumah apa ke kuburan? Umuryango wamutwaye mu rugo cyangwa agiye kumuhamba. Terus bawa saudara-saudaramu keluar dulu. Gose fata abavukanye bari gose musohokane hanze. Gose afata abavukanye bagende hanze nakomeye n'agakoresho kamakira 688 9041 niyo nimero hamagara. Ibi sinigeze ndavyemera n'umusore rimwe. Sekarang malah kayak gini kan? Ubutangura wirabe noneho. Nggak kuat Pak. Ibi ntabwo nakomeza kuvyihanganira habe na gato. Urasiga umuryango ugahitamo intambara. N'umwana ngo ntige hasobanukirwa muzehi. Umugore yatanguye kurira. Selama nggak ada bapak di rumah. Papa wanje akiri kuri. Kenawan. Mama wanje gose burya kuruhuka vyara munanyira bikamucanga. Kadang nangis sendirian. Mama wanje arakunda kurira ari wenyene gose we. Tugende nawe wacana. Baratubira ngo dosore maze ukaza ukinjira nta nisoni kwe. Mama. Mama. Ah? Mama we. Mama. Kwere ko mwana nk'abandi bana bose nuko bigenda. Ati mvuye ku bintu ndakwinginze abantu zo biteho kandi abana ntuzo bakomereze gahunda
uzuborohere. Mama kemana Pak? Ariko mama yagiye muze. Mama aragwaye, mama yari yahukanye. Ulah nanya. Ntukongere kumbaza ibibazo ha mwana nyoko yagiye urumva? Aragwa. Seperti apa yang terjadi? Sinigeze nsobanukirwa vyanyavyo ivyabaye ico gihe. Masa Akib Yakunda kumbwira papa ngo mama ngo aragwaye. dari wajahnya. Ariko narabasha kubona mpereye ku isura ya papa kuva ari birenze ibyo kumbesha ngo mama yaragwaye. Ahubwo cari gikomere n'inkovu itari bwigerikira itazonakira. Umwana yarakiri muto navyo atabonye. Tono urumva waca ndumva gomazogira bataragira. Arupsa di mana? Ibar. Mama yarahukanye. Yemwe muze murabe. Tubonye gwagwana. Enak. Ibi niki we? Ibi niki? Malawai mana gue. Orongiye kandi kuzana cy'amafiriti wacana. Iya. We mukarabe wa? Mwana batangura kumunyuzura. Mwana batangura kumunyuzura ivyo baramurabizi. Rabo ko gasa. Lagi juga bapaknya cingkel. Uyu musore nanzogira haguru nka kase sha genda cihumbagira. Ombereza nkubwire wa mwana. Kolot batu mah balik. Umusirikare wa nyawe iyi ntamba irangiye baramuduza igarada hagira ipete rikomeye. Ariko so hako bamuduza igarada ahubwo asigaye acumbagira sha. Yabuza akaguru. Mwana atambuye kubagumbuka ramagabo n'umwe bo ni benshi. Ngabo. Gende vyo genda rabo ko gasa. Abandi babahereza amapete magabo so. Yahembye gucumbagira baje gukubita umwana. Haguruka. Haguruka. Muze yavuye mu ntambara magabo nta pete yigeze ahabwa ahubwo bamuhemvye iki? Muze bamuhemvye gutaha mu rugo n'umugore arahukana. Gose mwana we. Mwana bayabangamiwe. Mwana atashimwe n'itukura. Wagwanye? Chana yagwanye pe nose nkubeshe muze. Vanessa lanta. None se nimba wagwanye niwe wibeshe ni wakosheje canke nibo? Arabona ahubwo nije bakoshereje muze. Yavuze ngo ntibigeze bakurenganya. Nako bakurenganya cyose wabarenganije cyane. None se ko bari kuri ngaha mu rugo watashe. Nimba wagwanye bakaba bakurenganije baguhohoteye. Wayi watashe mu rugo. Ni nko kuvuga ngo mwana gufata ikimeze nk'igikubuzo. Bapakku, Nivyo papa yanyigishije. kepahitan dalam hidupnya. Papa yanyigishije umururazi w'ubu buzima. Yanyigishije ko ubuzima atamikino. Mwana yasubiyeyo aja guhangana. Wa mwana nimba wagwanye bakaba bakurenganije. Terbiasa menyelesaikan Kubera iki watashe mu rugo? perasaan. Nyumvira abavyeyi. Natangiye kumenya ko muri isi by'ubugizi bwa nabi. Hari usanga bukenewe buriya. Barakwereka inani na kane imyaka iri kwikubita mwicaye mu gasare. Mwicaye mu gasare barakwereka imyaka yaragira isunika. Wari umwana bivuze ngo yaragiye arakura birakomera. We. Gwane abantu shabakunda bagwana bakunda ibipfa. Abasani bariyo umwana akagwana ku rundi ruhande akaza mu tubari buri munsi kamagwana. Bana buri munsi yamagwana. Papa yabwiye umwana kera ati wa mwana nimba wagwanye bakaba bakubangamiye baguhohoteye kubera iki wumva ko utaha mu rugo genda bikiza ikibi. Umwana ati papa yatamye kunyigisha umururazi w'ubuzima, the bitterness of life. Tangura kunyigisha ko ubuzima ndetse busharira. The bitterness of life. Ubuzima bujya burabishe ntibazokubeshe ngo ubuzima ngo burarenganya. Naho umaze kumenya ko atayamikindu ubu mugome nk'abandi bose. Umugwaneza urakeka yongokiye muri iyi si nta na hamwe kiretse kubangamirwa vyonyine. Ariyo mpamvu yo maze kubimenya nta numwe muri iyi si bigera borohera. Ariko ukarinda abawe ukirinda kandi ujya kubangamira abadafise agasembwa abatagukoshereje. Nibwo buzima rero. Wewe niwibiranga abantu bazogira imbabazi urabeshe. Lain lo bang ngomong. Erega ofisi impano mu kuririmba apana kwijandika muri. Spis, None se kubera kuri umugome wa musore we? Gusti Bagor. Nari yo kwitwara ko neza. Tambye kumbwira nabi kinde kure. Aku mah, None se ikibazo bise ni ikihe? kalau aku nggak ngomong juga nggak seru kalian. Nta buri kunshimisha gose ndavye neza ko uhagaze nawe. Rabo kwasa. Kakaraje karangenda batema kandi ka iko wise. Mwabaga mu filime ko gashashe yasohoye noneho. Uyu mwaka murankizwa niki? Murankizwa n'Imana yonyene niyo nuba. Kalau bener lah. N'abamarayika bayo da. Mwana mu rugo. Wa mwana rero. Papa niyo yigisha umwana buri munsi. Bibavize abavyeyi ngo bigisha abana babo. Kadang bapak berpikir Rimwe hari igihe binca mu vyumviro papa.
Seandainya nasib kita berbeda, nyibaza ni iyo ibintu biba ugutandukanye tetap seperti ini, Gus. wari kuba ukimeze ku wa mwana gose nawe. Maksud Bapak? Kugerageza kuvuga iki muze? Shatse kuvuga ngo Gak apa-apa, Bapak aja berpikir. oya ni iciyumviro gusa wa mwana. Ni iciyumviro nta kindi. Ubwo ndavyumva nimba ari ivyiyumviro usigaye uzana muri iyi minsi muze yaba yibereye. Rendera kuraba ko iminsi igenda yisurika. Ntacana we rero. Ziri nkuru. Bapak bangga sama kamu. Ndakwishimira muhungu wanje. Kandi cyane. Dia orang hebat. Ndemeze neza kuzoba uri agatangaza igihe kimwe nawe uvyiziriremo. Ariko mvuze ibiki nakuvyizereremo. Uzoba umuntu w'agatangaza mu misiri imbere wa mwana we. Niyo majambo gose papa yabwiye umwana. Papa yishanira akamoto gose byahaguru byaranse ni gucumbagira buri munsi gahunda nizo. Agus, anak Serka Dedi Uri Agus umwana wa Sergeant Dedi, sibyo? Kibazo niki? yang tabah ya Gus. Komera mwana wanje. Byagenze gute we? Twarose mu ijoro gose muze yagiye. Baje kumuyihanganisha umusore ngo nimba uri umwana wa Sergeant Agus. Bivuze ngo komera wa mwana we akomere mu bikirero. Ntacyo butabwiwe kumbe muze isanganya ryarabaye ko bigaragara yapfuye. Dedi Unari, son of Matra, umuhungu wa Matra. Yasezeye yaramaze gufata yari. Wa mwana witeye hanze rero ngo ibiri yo ngo abantu baterame biki. Muri Afrika basigaye bavyuririra ko harabikiriye bakaza gushinga ivyicaro kubera babuze ivyo bajya barindiriye kubagaburira kugira ngo babashe bagatagatira mu kiriya. Ukibwira ngo bari ngaho kugira ngo bagufashe kurira no kuboroga ugasanga ntibavyitayeho. Aba bakavuga batangwa n'umuntu wizananye ko azoceho. Dukomeze twinywera kabuyi. Gus. N'umugari bwa sasta mu kiriyo. Citanya. Wa mwana Perpisahan. ndaguhojeje. Bukan salah siapa. Ivyabaye rega sa makosa yawe habe na gato. Sendiri-sendiri. Kandi ntukomeze kwirenganya nawe. Juga salahin bapak. Kandi nturenganye na so ntabwo ari ngombwa wa mwana we. None se amakosa na yande. Perang gagal. Mu ntambara vyaramunaniye. Umuryango arawunaniza. Sekarang hidup juga gagal. Ubu nawe ndetse muzeho ko bigaragara yananiwe kuguma ari muzima. Tahu tentang Ubwe vyaramunaniye, umuryango arawunaniza, nawe vyamunaniye kuguma ari muzima yahisemo gupfa. Ibi ni biki wa mugabo? gagal perang. Nimba ukeka ko se mu ntambara yananiwe. Ini mah nggak bakal cukup. Ntamva nyinshi nk'izi zaba ziri ngaha anye. Iyo abavyaramunaniye gose burya igihugu kiba ari amatongo wa mwana we. Ariko igihugu cyose burya ntabwo ari amatongo ntabwo cyuzuye imva. Abafuye ni bake ubwiranje n'abakiri bazima. So intambara ntiyigeze imunanira. Itu bapak kamu mah. Siba we yanameze kuriya wa mwana we. Dia pernah bilang Korowani gose burya muri Jakarta ari muri Indonesia abayisilamu ni hafi 95% kwijana nibo buzuyeyo. Va kuri vya bindi. saya Nico gihugu hafi cya mbere ku isi gifise abayisilamu benshi. Gusumba no muri Saudi Arabia hu. begitu. Ariko nivyo navuze. Tabahnya Gus. Gose komera wacana we. Kugira ngo uzobona hari ingurube muri iki gihugu biragoye. Kumbura ivyigomeka. Aku selalu melihat Nakunda kubona papa nk'umuntu yamagoye kandi yama ari kore yacu niko nabona papa. Ariko ngaha tanya. imbere Aku baru menyadari betapa besar pengaruh. yaho papa yaragiye kuruhukira niho naciye menya gose bitambo yakoze uko vyangana. Dia bukan hanya prajurit bagi negara. Ntiyari umusirikare asanzwe kubera igihugu cacu. Ntiyari umusirikare asanzwe kubera igihugu cacu. Ahubwo yari n'intwari. Yari intwari papa. Hari ukuri burya abantu bagenda bamenya baracerewe. Fasha akabogita. Papa ngo yari intwari. Kandi intwari idasanzwe. Mwana gufata imishatsi. Jejak bapak. Nanje nkeneye gukurikiza ibikandagizo vya papa. Umwana aragiye gushinga ikirenge mu cyase. Aku ingin memahami perjalanan hidupnya. Nanje nkeneye gusobanukirwa vyinshi muri ubuzima. Registration form candidate Agus Subianto yagiye mu gisirikare. Nanje nagiye kwiyandikisha mbe mu kade. Namun tidak diterima. Kugira ngo Kagagaga. banyankire. Tidak menyerut. Ariko kunanirwa ntivyigeze binshira hasi. Yaragiye yandikisha mu gisirikare biranka. Hasil. Ahubwo ubwa mbere kuba vyarananiye kwinjira mu gisirikare bakanyankira nakubeje guhatiriza nja muri Megalang Caporal barakurika academy ya military muri Megalang irani nani pompage buri gatondo umwana vyarangiye bikunze aja mu gisirikare ifata shawa wa mwana we Ya benar, tahanmu. okay umutwe hejuru ibirenge gose niki mukomeza mubane
ni tize Militer setiap mu kigo buri munsi waba ari ikigeragezo umwana agiye muri tize ibigeragezo by'umubiri byo mu mutwe n'ibyo mu mwuka akana kande nawe kane kubyemera mwabivaga ubundi abahombye gusa nta n'isoni kadang aku merasa seperti berat. rimwe hari igihe numva nkaho umengo birananiye pe Bapak bisa bangga kalau aku menyerah. ariko nkimara kumva ko babashobora kunyishimira hari mu kuzimu bigatuma nanjye nkomeza Ya, melihat bibit-bibit je mbona imbaraga nyinshi muri mwe mwabana mwe yang akan terus bertumbuh. zizotuma rwose mukomeza kuba mpaka imbere batayo 378 Kalian semua aba ofisiye mukiri bato mwakoze perwira muda. kandi mwebwe nimwe mwinspira iki gihugu muravyumva Berjuanglah. genda mugwane Bukan untuk mati. mugende mwice ariko ntimwicwe mugende mukore operasiyo kugira ngo zicemwo mwabakemura ahubwo mukemura ibibazo raba ndetse ababungirije n'abari munsi yanyu mubafate nk'ahari abana banyu Siapapun umuntu wese iyi misiyo azoyikora neza mu burasirazuba kesempatan azobona akaryo untuk ikut pelatihan komando. kugira ngo yunge na special forces ni kuvuga ingabo zidasanzwe yego afande bari bagiye muri operasiyo kandi bagomba gukora iyo operasiyo neza yagomba guhemba muzogomba kunshira rwose bajya muri mu ngabo zihungabanya ibendera mu kirere cyane niyo ugiye kujya wa mwana we Saja ditambah wanyene Permin- iki ni igisabo rwose byo kwiye kumenya ko ugiye kujya muri squad ishinzwe gutwara ibendera ryonyine nyumvira aho umwana bari bagiye kumushinga koko kenapa mukamu ditekuk? Mbega ntunyuzwe wa mwana we ariko nagiye muri tize ngende kurasana mugiye kunshira muri squad ishinzwe gutwara ibendera ngo rihungabane mu kirere kweri muzoyi Ten saja. musore muto bari kuba ari vizi ujya muri tize gusa Lihat kalau Prabowo kemarin nyuma y'ijambo Lionel nako Tidak mau mati. Colonel yatanze ngo Lionel dan keluarga. Colonel yatanze urumva birumvikana wa mwana we Anggap ini juga latihan, Gus. ibi ubifate neza neza nk'umwitozo nawe genda mu rugamba ariko uri muri squad ishinzwe guhungabanya ibendera mu kirere Buat kamu tarik napas sedikit. niba buri basugerageze utuzemo gake turn hard tize zirabandanya Buka barisan. ku murongo gose uve mu nzira umurongo uve mu nzira Jalan. mufate ibigwanisha abandi mugire vuba vuba hari n'abandi bakobwa ku rundi ruhande rero tutup barisan. mugiye kumacinga buriya twamaze kubikora tayari ni ibikobwa biri aha Aku berkunjung ke rumahnya. nagerageje kumugendera uyu mukobwa kugira ngo mbashe kumumenya cyane ariko byaranze Mungkin basi dekat. n'imiburiburi twegerane tumenyane ni agakobwa yahuye nako muri academy we rwose duhereze kwanza umwanya sha bakobwa bacu Si Juragan Dodol katanya mau datang lagi. wa mukiriya akeneye guhura nawe namaze kumubwira ko utameze neza singomba rega ko muhura ibaze rwose kuba uri kumwe n'undi muhungu ariko arakoresha agahita aza nimba ari umuvyeyi nimba ari mukuru we ngo wa mukiriya yavuze ngo akeneye ko mubonana tayikuni ni wa mukiriya uba usanga ari umukiriya wa danje nyine tayikuni urumva Di hadapan pria militer, nk'umusirikari jenis pria lain abasirikare dukunze kuba twihariye ukuntu yang takut-takut karena pernah atau sedang melanggar hukum. uri umusirikare kandi ukabona hari umuntu agutinye burya haba ari ikintu yiyagiriza nimba ubona polisi ukikanga haba hariho ikintu wiyagiriza Seperti ini. waba uri umusirikare ukikanga uba uri kwiyagiriza ikintu uzi ko ahunze we Merasakan hal yang sama. ese papa wanje yarigeze yumva nko ndi kwiyumva uyu munsi nanjye mu misozi mu mashamba no mu byaro mutangiho mufise byose mwabagabo ntimureke nese imiriro iri mu mitima yanyu ngo izime dutegereza kugwana twisubize ibyacu tuzokomeza kugwana mpaka ku mwuka wa nyuma turi gupfa kugeza ku munsi tuzobona ibendera ryacu riri guhungabana tuzorinda ikicaro uyu mugabo turamuzi filime itangura Se treino, twebwe tuzotoza bakiri bato Sira. Babysira, kazoza kabo Rusinaru. kari imbere yabo mugabo akaye kazoza wa mugabo Se iha futuro ira. nta kazoza bazogira na kamwe Makluta iha tempune. tutakagwaniriye natwe ubwacu Bel, aberi we aberi Semakne. uyu ninde Nehaunia oa. uyu ni umuhungu wanje pe Kusida de hira. ufise imyaka ingahe sha Otama iha luta. wari ufise imyaka ingahe igihe winjira muri Ihati. umuhari wacu nari mfise imyaka 11 papa niho ninjiye muri uyu muhari
Kona baluta. Ubwivyo rero umutima wanje naragenda ugorora. Umwana wanje ku myaka 11 namushize buraka gwikinyeshamba. Tonto changa nkubwira. Libur Jovensi Yegeranya bakiri bato ajuda tu. kugira ngo baze bashigikire uyu mushinga batambye abagabo. Kugwanya ubutegetsi buhari. Menjadi Danton Ugiye kuba ndetse komanda wa bato ya Truwa Saventura. akan dikirim ke Uyiterwa ndetse gutwagwa mu Burasirazuba niho ugiye kuja kugwanira. lakukan penyesuaian dengan Kandi vuba ugende kandi bihuze na platoon yawe. bersamaan. Ugende uyihuze neza. Ingat, Uyibuke wa mwana. jangan ada janji-janji yang tidak penting Ntutanga amasezerano ku bantu ukunda utazigera ushitse. Turabasirikari. memenuhinya atau tidak. Habaho igihe ndetse aho amasezerano dusezerana atigera abimpamo. Sukses Gus. Ivyo rero uvyumve gusa. Uravyumva? Sip, laksana. Yego nyakubahwa. Uravyumva? Uvyumve cyane. Ini teh jadi ngajak kencan. Uri gupanga se gutwara Evi. Ngo mukunda ni se? Bu, Aya madamu ntabwo ari uko bigiye kugenda. Pola-pola Imana bishatse inshallah, Imana bishatse. N'abayisilamu cyane. lebih pantas. Tuzokora ikintu kiziba n'ingaruka. Mana yanje uzi kwazanye byinshi we. Tuh si Evi teh ya. Hari abasore benshi burya bifuza kubana hamwe na Evi. Pendekatannya juga kayak Baraza iwanje nkuko nawe waje iwanje. yang bawa sayur teh. Ariko niwe wenyine ndetse uzi biri kubera bangaha anye. Tah, hiji deui teh. Hari uwundi aje ahubwo wa mwana we ashaka Evi. Ya udah, saya Bakerekana iki bandure ntaribi. Bivuze ngo bamba batonze buri munsi. Gus, Gusi nkubwire wacana we. banyak sekali Evi afise indoto nyinshi akeneye gushitsa muri ubu buzima. kalau kamu berangkat Nimba ugiye kujya mu ntambara atakitwemeza ko uzogaruka wa mwana we. apa yang nemenin Evi untuk menjaga masa depan? Ninde azaba ari kumwe nawe uruhande ku rundi kugira ngo amufashe gushitsa za nzozi. kalau ibu berkenan aku sih yang jagain. Ariko mukecuru nimba wifuza ko ndamwitaho umukobwa wawe ndakwingize unsengere muri intambara ngiye mu nzogaruka amahoro. Kuko uragomba kubana hamwe na Evi umukobwa wanje. Evi sudah jadi alasan saya. Evi niyo mpamvu izotuma ngaruka mu rugo amahoro mu rugamba ngiyemo. Evi nibazobikora. Wa mwana uzi ko ufise injuga we. Nimba ari uko bimeze tuzogusengera alhamdulillah Imana ibane nawe urumva. Ubu ndakwifurije neza. Kembali lagi ke si Evi. Ndakwingize buryo uzotahe mu rugo amahoro kugira ngo uzosange Evi ameze neza ngaha. Nah, yang gitu-gitu mah nanti Abo basore bamwe baza kumushaka buri munsi bigazora bukurunda bakemura nkemura ivyabo. Erega nta mafaranga dukeneye umusore akunda umukobwa wanje nta kindi. Kandi namaze kubana niwe we intambara ugiye kujamo nzo gusengera kugira ngo ukire uzogaruka amahoro. Operation gose baragiye kwijamwe abana. Batayo yari igiye gufata urugendo igende. Baragiye baraparamira nico gihe ngo bagende mwabantu. Gerilyawan. GPK Zini nyeshamba aravyumva? sudah bertahun-tahun. Inyeshamba zimaze igihe Ya. zitwambura ubuzima. Asmu yang pertama Akazi kanya mufise mbere na mbere Jacknya. ni kumenya aho inyeshamba ziri. Twazibonye mu kanya. Nizo nshingano za mbere mufise. Uyafunduruye. Abona gwagwana. Yo. Yitwa abiri. Freetas. Abiri sha. N'abana bato bato. apa Gus? Hari ikibazo gusa. Izin dan Nyakubahwa ndakwinginze. saya tidak kenal dengan pelaton yang akan saya pimpin. Jewe iyi platoon ngiye kuyobora ntabwo turamenyana neza. Pimpinan itu adalah telat. Kuba umuyobozi rero si wa muntu bafatira y'icitegerezo. Tidak kenal. Ntaco bivuze nimba uri umuntu bazi nimba batakuzi ntaco bitwaye. Tindak. Wege ndiyobere. Dan kata-kata Genda uyobore nako apana. kamu Jamba ko ari kunja bukara. dan memberikan surat Ukwiye gufata imyanzuro kandi iyo myanzuro iba ifise ibisubizo bihamye. jenderal di lapangan Mwebwe yang bisa mugiye mu rugamba. Musore aba tugiye kwitwara nka generali w'urugamba noneho. Dukeneye uyu musore ari muzima canke yapfuye. saya mau kalian semua bekerja Nkire mwese ko mukora nka equipe rero. Dufate uyu musore ari muzima canke yapfuye. Kandi se nkeneye ko mukekeranya se nkeneye ko mukora amakosa. Baravyumva? Yego afande. Birumvikana yego afande birumvikana. anak kemarin sore N'umwana bana yorakeka yo tuyobora kweli. ini udah gak jelas Iyi misiyo gose yakozwe imbere n'imbere yo kwitangura. yang kamu pimpin Wibuke abo si abasirikare ugiye kuyobora gusa. pimpin N'abantu bafise imiryango keluarga irindiriye ko ndetse bazotaha mu rugo. Bafise ivyizere n'inzozi zabo bakeneye kuzoshitsa uze wihangana. paman juga jauh saya kemana-mana kamu Kandi ubundi bigeze kubona naribonye uyu musore ndamusumye ndetse naribonye. jaga kamu Nabo niwabubaha bazokubaha nabo. siap Niyo bagira icyizere bazogira icyizere nawe wa mwana we. Barakwereka East Timorese Coast 95.
inyeshyamba zibarizwa nta kujenjeka nta mikino zigufite ibikoresho inyeshyamba nazo abantu baraje barakwikira bihuse abana ikicara baragihiga Bandeira iyo bayita flag wangu rabo yihanagure kakao ntacyo kamaze komanda we komanda n'umwana hari amakuru twakiriye bugira ngo bagiye kurunyika abasirikare Cari comandante. niba ariko barahiga gusumba abandi niba ari guhiga gusumba abandi Siratur Hawi hajya ngo bariko barandondera jewe cyane niho namamaye wa Hawi koko bariko barampiga mwana uziko namamaye baraje bakora kwanza ikiranga himbunda yavuye Omia wewe musore muto nakubeshesha kaka je gutera gahita bagacumita Tamao nawe shaba agwana Rotu nawe kene kubenyeshamba nkaso unangwanye kweli siki batura kari kaje kumutera nucikane ndabiri cyane afise amenyo nka 42 mu kanwa barakureka muri East Timor's interior area of deportation bana bageze mu ishamba zamani we banza mukushe gato mukushe Ada apa? kibazo niki nyakubahwa jende kubona imbere hari kibazo kubona imbere hari kibazo mwana Pasukan disergap karena terburu-buru. nakubeshe mbere na mbere abasirikare bigeze gutewa gaco kubera kuhuzagurika bihuta ubwo turaba kuno twabazunguruka Kilometer 3 bergerak ke sektor iyo bara squad ufate batatu mugende ku rundi ruhande Terus belah kemana? genda za kwibara squad ya kabiri Jangan zakora umugambi yo gwafande twagiye bana baje mu rugamba ariko we peti kuri kuradanda bagirana ariko wori mu biki Kenapa kamu? byagenze gute Siap dan Ruko nyakubahwa Aman nta na kimwe Dari mana ini? Kamu demam ini umusore muto kutangiye gushuha ariko kutangiye gushuha sha kutangiye gushuha ata mpamvu nimwe umva rero nkubwire Ambil jalur yang aman saja reka dufate umuhanda woroshe kugira ngo twihute bikarama kabigeza nabi uhita umenyesha ntaribi abandi twagiye urabe ari amashamba buginyeshamba yo gutungura kare ko yitwa inyeshamba nyine yibarije n'ishamba yaramenyereye ishamba sirikare baramenyereye bisagara sha n'ahantu hatuje ariko si bose sasu ya mbere bitabura kujya ba mbere Vrusasa ariko mu ishamba Joru Ikuti saya bango muhurike kaba ishamba zabateza gaco zibanza zibatamu nyumvira uruso muganga batangiye kwambaza abaganga kwega bene wanyu byihuse cyane moyo bose turi mu gatego wangu turi mu gatego bisaze mu ishamba ry'umwana bisaze mu ishamba ry'umwansi ni abana bato ni muto muri bose ahubwo ni nawe yafande ariko biravana atize wariye urugamba ntirugwana bakora ahubwo rugwana baruzi kumbe nyuma yabo rumwe mwana afise igipimo ku nyeshamba yarabatabaye bamupinga ngo nakana gato twagiye pinga umwana muto ugasanga niwe mubi cyane mwa bantu Izin datang Rasul komanda batangiye kumwita komanda noneho Bagaimana kondisi anggotamu? abantu bameze gute satu luka tembak umwe bamurashe mu kaboko Bawa wargamu ke titik temu akhir. fata squad uwizana tuza guhurira mukomeze mugaba turi kugenda kandi mugikoreye ibyago yego afande kubera bagitaba gitanguye kuyoboka idini noneho gitanguye kumwuba siap kerjakan yego afande
abantu reka ntibagoye gufatisha. Yang saya dapat Raporo nakiriye gose mbwa biratandukanye. Raporo nakiriye iratandukanye sha. Jarwo rute nigeze akurikira amategeko yawe perintah. yafashe iyindi zirutegeze umubwira nyakubahwa. Saya gagal mengantisipasi pergerakan musuh dan Abo twananiwe gusa nanje bwanje nananiwe gukurikira neza ngo menye umwansi araganisha ari kuva ari kuje. Cyo byangoye byonyine. Wa mwana we. Kendo bafukira. Masalah Gus. Nta kibazo na kimwe kizoba. Waramusubwiye impamvu iri nyuma y'akajagari kabaye gusuwe mbwira. Utakumviye ninde? Penyakit. Ibi bimeze nk'ingwara uko batakumvira cyane burya niko avuka ibibazo byinshi wacana we. Ibyo bimenye nyakubahwa. ini Jewe ibyabaye nije biriko nta wundi biriko. ada lagi. Ubutanzirinda gusumbuka bikeka. Sotse yanze umusore asanga bamurindiriye. Basirikare rero mbabwire ndi kubazira hari indani kandi sinkeneye kubazira. Amajambo yashize ivuga. Sudah kalian nges saja dulu. Gihamwe na Ness. Tugas yang harus diselesaikan besok. Dufise byinshi tuzokora yego afande. Siap. Yego afande. Bangu. Komera. Bagomba guca baje mu yindi operation. Ibirarangireho baje kurondera ntabwo baramufata be na gato. Dulu komandante. We fatenya ubanze mujye komanda we. Murakoze. Abarunga anyi bisasu ivarage bire baturitse abandi babaciye amaguru biba byakomeye. Ibirometero 10 uvuye kuri helicopter. Uvuye kuri helicopter. Urabe filime. Bana muri abo mashamba. Gahunda ziracari gahunda. Utegereza gufatwa ni ngombwa ufatwe byanka bikunda. Undabire muri abo mashamba. Baranyatana we witondesha kumbe hejuru bariyo nabo ndabafashe uri inshuti uri umwanzi biravana ariko muri bake ariko turahagije wa mugabo ivyabake na benshi nibituraba Ngala nitwa Nungala uwundi ni Gala aba ni inshuti sha sabansi naba ni inshuti reka tumanura imbunda ntaribi batangura kumanura buhoro hozagurutse mu muvuduko ngaho bona kurasa ndazo muri ko murahiga bagabo Gerak barat lah. ho muri ko murahiga yamaze kugana n'ikambi yiwe ndetse Carilah. ni imisozi nk'ibiri turi bujabuke Ada ladang kosong di sana untuk berkebun. turaza kwisanga ku butaka ndetse bugaragara ariko mugabe Licin seperti belut. abantu baraza kuba ndetse ari bake cyane Karena nyulaya mereka. ahantu burya ariko aracungwa n'izo nyeshamba mugira amahirwe masa twigurukire shatu bareke bapambana ivyabo ndabira ko abana bagada kwiparika ku biti hejuru biparika ku biti hejuru ku buryo utomenya ngo ni iki kiri kuba tayari Baton Nangala ari he Ndagara raje mu kanya Piting komandan pasukan komando yitwa Mapondo no mu special forces iri ni ishamba ryabo kandi ubimenye Mereka semua sama kita. dokoze kosa rimwe turaza kwicwa twese Salah-salah kita yang habis. ariko ntibo turangiza mbere twebwe riga wapi ahubwo twe turabarangiza mbere imbere yuko baturangiza kita harus lebih waspada. ariko dukeneye kwirinda wa mugabo ntuyipampare ngo barangiza utazi ko barangiza koko yego nyakubahwa katugire bataragira mashamba baracaye arimo aya mashamba ngo afise bene yo kandi bene yo ngo nibo babi cyane barakoreka ikambi nimba ari kambi y'inyeshamba batangura kura imwe n'abantu Pantau dulu mereka dari ducuge kwanze kicaro ntabwo mbona ko kigaragara ndetse nk'ikambi terdekat. ndaza guhamagara platoon iri hafi Masih keadaan sekitar. kugira ngo bagende bajagejage yo matware mpaka bamenye ikiriye ngo ni giki muze none se kibazo kirihe kuri ya fande barakoreka bari yebo mwihute bugiye kwira mwihute Kalau satu ampun putiran. tuburenganzira mwese mukomeze mugabe mwabara muravyumva tugiye gutanguza gahunda zo gucungira hafi Mulu ya. swanga amarasa ari kubera barakoreka bahamaze iminsi sha umunsi wa gatatu bari gucunga n'imvura zaraguye ya mwabantu mwe turabigeza gute noneho urongera kandi burira buri kwira mu gaca bukira mu gaca n'ivumbi gatumuka urongera kandi burace
burongera kandi buraca we. Izin Lombok Patikan, Solo Irian Timur, hari kelima. Kalau satu Ambon, belum ada along-along Medan. Demikian di Lombok Patikan. Okay, ndimwo over kandi vuyemo ndagiye. Itu bingung. Sinzi cyo gukora mama. Ku ruhande rumwe dufise Agas. Umwana mwiza kuri jewe. Tapi satu sisi lagi Ariko mfise n'indoto nkeneye kugera ko nkeneye kuzishitsa. Kemarin waktu Agus kesini. Ariko inshuro ya nyuma gose Agas yaratugende hari ikintu yavuze. Igihe Agas yavuze wiki. Tahu nggak ya? Mubwira ivyo yambwiye. Gua kasih tahu tuh. Mama ambwira yakubwiye iki Agas? Ivyo yambwiye rero. Dia bilang gini, Yarambwiye ati Evi adalah alasan saya untuk kembali. ati yo mukobwa we Evi niyo mpamvu izotuma nta mu rugo. Yarakubeshe bana. Uwambeshe ninde? Ilmu tentara. Sinigeze shidikanya. Ntarabo nzokwigira shidikanya kwijambo rivuye mu kanwa k'umusirikare. Nibibaho. Nakunze kubimvuga kuri Nabira umunsi wa 11 saa 8 z'ijoro. Nako umunsi w'indwi mwihangane. Umunsi w'indwi day 7. Biba vyakomeye. Yang ingin mengikuti jejaknya. Ukeneye gukurikiza indoto za so wawe. Gugur sebagai pahlawan. Ukeneye gupfa nk'intwari mu rugamba. Senkubeshe. Apapun yang ada di depan, Ikintu cyose kiri imbere. Ikintu cyose kiri imbere. Kiraza ko bari kubwiye neza yacu wa musore we. Ntugire ikibazo na kimwe biraza gucamo. Baje guhiginyesha babazo nyeshamba ni atari. izin dan. Zirangajwe imbere n'akana nyako bandike banereka ngende. Kwereka mu gatondo bwarinze buca kandi. Ni kwira bugaca uri kuri target kuba uri kurangana n'ubuzima ko mu kanya gato uravye naye barakwica. Ndabiri birenge imaze gutonoka. Umva akamoto kameze gutemwa. Kakamoto humva gute se? Kisiyo nakabugita. Ngo akamoto humva gute sha? Akaye kamoto se. We turaza kubana tugire bataragira sabasabo. Bana batangura kuza porampo. Bamaze kubona problem kandi problem iri imbere. Ukora iki mu gihe ubonye ko problem iri imbere? The problem urayikemura. Kugira ngo amahoro akomeze aboneke. The problem is ahead. Kureka amasasu atanye kubajya. Bangu barasa namwe. Mutangure mubajya. Bahereza abandi sha. Sasu yatangiye kubajya. Nyeshamba barazibura mu kanya gato. Nako gukubita urugohe. Laksanakan pembersihan. Mugende musukure sha. Mugende imbere mukomeze mucunge imigongo yanyu. Yego afande. Saya. Bangu nkurikira. Nkurikira tugire bataragira mwabana. Oya arazabanza yiparikaho. Biragenda gute sasa? Rumwe. Mu mitwe. Karabona ndapfuye. Munyabwenge shabaza arahunga ahugira mu gashamba. Baramukurikira abari ingabo z'igihugu tize bari nazo banganyikiye. Musore muto. We kurikira nanje nkurikira hariya nkwerekesha. Doshwanya guza umwanzi. Adubita umukoremo akazi. Byanka bikunda. Yega. Sasa atangura. Boretsori. Batangura kuribwa rero. Yeshamba zakamejeje. Uraba filime. Bango timbugita. Vai. Ibaze mu sisi kuri wa munsi urekura amaraso menshi. Niyo bacumise kana ko barakaye. Fande baramutabaye nako. Bango mugane. Nawe genda ariko wa musore bwira. Genda cyo genda. Biba byakomeye. Nyumvira urusoro mu ishamba. Baje guhigenyesha yamba kugira ngo bazayibone. Navyo bwabo ni ntambara. Amugana. Ngiye kubafatira ibyo sibyo? Wegende ubamfu. Yeshamba. Zifise igikoresho nazo.
umusirikare akurasira ku mutwe ku buryo no kugaruka utongera kandi kubyumvira. Kibugita yeshamba panga show yeshamba ni bicane kanako karaza inyeshamba ari guhiga nkuru ni yeshamba nkuru bari guhiga ariko chikana mwana fata ipanga haraka pangizo muretse umusore muto abasirikare baduhiga mu mashamba mwavuye mu mihiri wanyu bamuje ufata yeshamba nkuru kwe hajya wenda kwiki nakubaga shapeti witonde ni icyana gito mugabo cyuzuye ubugome cyashizwe mu kazi na se kigifise imyaka 11 we Inihuta. cyenda nahizemo iri shamba kuva nkiri akana gato urabyumva reka guhabura wacana kuvuga ngo wahize muri iri shamba kuva ukiri muto reka mbikwe uze ko nahize muri iri shamba narihigiyemo shamba warihigiyemo kuva akiri umwana muto yagiye mu nyeshamba gifise imyaka 11 nashizwemo kandi naso tagira ngo harundi yamushizemo kana kamwitendeka ko ntaga kikinda kwica baragacubita kandi bavuze ngo uyu mwana agomba kugezayo ari muzima canke yapfuye ari muzima canke yapfuye ni kimwe muri ibyo imbuga itaragira hinguranya. Komanda Yandambunyuru yapfuye yasamye nk'amabrosi kiborego barabinogeje kana baragahitanye Jimpuna. nyakubareka n'ikibanure gato ndaje mu kanya mwana ndaje Pergerakan dari Arabes. ndi kubona muvuma ndetse muri agatumba Musim dekat. uwo mwansi yarimbanije amategeko nuko atubira ko tuvuye ku mutwari muzima. Dusubire kwanza kuri checkpoint bukomeze mugabe ntibirarangira. Bo twaje kurondera twabubonye mugabe ikibazo ntabwo kirarangira neza. Ari kwibira ngo rangeje urugamba ugasanga aho buri kwa rukongeza ruratangiye bushasha. Ibaze muzi akarama kamenye kumwe naye bamuhitanye. Bakuzaniye akana bagahitanye. Kandi yafande yamaze kuvyemeza neza ko umwana yapfuye. Papa yabonye umuhungu we bamwishe. Ya muranso mborokeje mwabagabo. Kandi bimuraza kubizera byanka bikunda. Kagasomborotso ubanza business y'umuryango ari amapanga ariko hongo wanje ubwo sinaguhemukiye kuba naragushize mu nyeshamba ariko ari imihanzura abavyeyi bicusa nyuma ariko karabaye ya How precise. nkeneye nakeneye iki muzeyi Oh, nkeneye izina ry'umuntu how dia oh. yishe umuhungu wanje Imirona. muranyumva mpumure izina ryabo muranyumva mwabivuga komanda sasa ibintu bigiri reka tumushakisha wanyishiye umuhungu mumumbwire komanda yarakaye so nimba keneye ko umuhungu wakomeza kurambira muri isi byari ngombwa ko umushira mu nyeshamba Iya dalamnya. Abere ari umwana gose buryo Freitas twamuhitanye umwana biwe Layar. kandi buryo ujya mwana amaze imyaka ariko arakora mu gitutu cyase Izin kumulat. nyakuba haraba neza bitonze papa nuyu Miro Freitas bamwita Miro Freitas Ade. umwana bamwita Bel Freitas ahli perang. uyo gose yakomeje gucika ni nyeshamba y'inzobere afise ubwenge n'inararibonye n'incabwenge ariko ni n'umugome Cuma biasa. uyo ndetse mu gisirikare yigeze kibarizwamo kandi cyane Banyak sekali pengikutnya. ariko abenshi base kumukurikira Menurut informasi, ikirenze ko twisuze ibyo twabonye berhubungan dengan kelompok pemuda. uyo ndetse amaze igihe kirekire afise abantu mpuzamakungu bazinanye Izin balik tempat. uyu mugabo kandi ararenze we tumuka sharika amajambo ariko uyu aragaruka buri munsi yamaza Ya saya. uko nukuri nyakubahwa afata neza urabe witonze Siapa yang ada di dalam foto itu? uyu ubona ku ifoto ndazi uwo ari we uyuhe uyu mugabo ndamuzi Bapak saya. uwo ni papa wanje w'umuhisi papa wanje sha Ketemu beliau. uyu mugabo nagomba ko duhura Terima kasih. ariko sinigeze mbona amahirwe yo kumubwira ngo ndamushimire Kalau bapak itu aho hambere gose yataba we bukan kaki saya saja yang hilang. sinari kubura gusa akaguru Pasti saya sudah mati. nari kuba narabuze n'ubuzima ariko natabawe na so Baik sekali. so yari umuntu mwiza wa musore we nuko utabizi gusa Siapa namamu? witwa ngwikisha Felipe. nitwa Philippe kakana gato Philippe witwa Philippe cyane
nitwa Philippe. Iyo atabaso ariko banarapfuye kera, ariko yarantabaye. Nanjye numva nifuza guhura na papa wanje wa mwana we. Numva ngomba guhura na papa. Kan sedikit Ariko banza umbwira inkuru yawe sha. sama bapakku. Inkuru yawe aho uhuriye na papa wanje ni hehe? Di remang senja itu, Hari mu kagoroba. bayangan semangat bapak yang tak pernah padam. Nabonye gose ubujye umujinya w'umusirikare. Anak laki-laki yang dulu ia selalu Philippe nari nyirakana gato. menjadi Umugabo yaragiye arakora mpaka yatangiye kwiganira umwana uko yamutabaye, uko se yamutabaye. mengingatkanku bahwa waris Byanyibuka ibyo gose burya yaragiye umusirikare. Ibe ndetse umusirikare yogera ko kiri mu rugamba. tentu N'ukuntu hotabara ubuzima. apa yang mereka nyalakan. Kugira ngo ndetse ikibasi cy'umuriro ikomeze gisakare mu bandi benshi. Kau tinggal Philippe. Ubahe Philippe. Tutuleya. Mba muri Tutuleya. Nanti kapan-kapan saya main. Igihe kibazo kugendera Philippe. Saya bawakan oleh-oleh dari ibu kota. Nzozana ndetse souvenir. Ibizo kwibukira ko papa iteka ahubwo. Sore wacu yagize atya urugamba ruvamo kwanza aragaruka mu rugo abasirikare baragwana bagata. Mana? Nyoko ari he? Kamu cari ibu. Uri kurondera mama wanje se? Aku. Bivuze ngo sije waje kurondera sibyo? Yawe anyene. Ibu nanti siap. Nimba uri kurondera mama ugaruke kumuhinga. Kamu mau nikah? Araza kuba yagasoya ariko vuraza kubera ndakorongore. Uko abandi baresha akado uzana amaviringanya n'intore. Ukazana n'igitika. Urumva? Terpilih untuk ikut latihan Kopassus. Nanjye gose burya banyemeye muri Special Forces Wing mu ishami ry'ingabo zidasanzwe. Bimaye gose burya kwizera ku buryo naje dutangurana ubuzima. Banyemeye mu ishami rya gisirikare ridasanzwe. Kamu bakal lebih None se bisobanuye ko nimba bakwemeye muri iryo shami yuko perang. uzoja mu ntambara cyane. Mbese nkubeshye. Mau perintah. Bantegetse kujya mu ntambara urakeka nzovya nzoja mu ntambara nyine. Ada yang Vi kamu tidak nyaman. nimba ikintu gituma udatuje Kasih tahu aku ya, Vi. uzomenyeshe. Aku akan coba perbaiki. Nzogerageza ndagikosore. Hari ukubwira ati va mu gisirikare. Dua. Rege ikintesha umutwe urakizi. Pekerjaan Akazi kawe ukora n'icuri cyo yo status. harus diperbaiki. Na kimwe wokora kugira ngo bikosore igisirikare ndagusaba ukivamo ntiwokivamo. Urumva birasobanutse. Mungkin memang gak sejalan aja. Ahari ntitwagenewe kubana je nawe kubera uri umusirikare. Huse bakwishe mu rugambe ejo nzobana nande mba mupfakazi nkiri muto. Ndakwingenze. Banza ubereze umwanya wo kuvyumvira. Simpuzagurike. Saba ndaguhaye umwanya uvyumvire nta kibazo. Ngabo. Bereza umwanya. Detik ini aku sudah Aho bigeze. pencapaian bapakku. Negereza kugera ndengi icyo papa wanje gose yageze ku. Penghargaan karena Platoon yanje gose byahaye promotion nyinshi. N'ibyubahiro byinshi. aku bangga tentu saja. Ndanavyishimira nanje ubwanje. Bakomeje tiza abana ijoro n'umurango. Apa yang bapakku cari dari perang? Ivyo papa yarondereye kure. Ivyo papa yarondereye kure. Mwana yagomba kubirondera. Agus lulus tuh. Bivuze ngo wagusi. Hagiye kuronka Iya, Bu. igihoro cy'umutsindo kandi yadutumiye cyane. Ini dari sekolahnya. Ariko cyavuye ku ishuri wabo. Bigeze ujayo? Tunggu. Ariko buretse gato. Bukan gitu pertanyaannya. Ukanabishire basi mu bundi buryo. Udah ada Agus belum di masa depan? Uramubonamo kazoza kawe ujya musore buriya. Cyo kibazo nkubaza mwana wanje. Ujya muhungu uramubonamo kazoza. Canke ni nk'abandi bose. Umwana n'umusirikari. Umubonamo kazoza. Canke si ukubibona. Wangu mugana. Abari muri tize buri munsi. Special Forces n'ingabo zidasanzwe. Barazikamiritsemo neza. Igisigaye ni operation nta mikino. Barakwereka forward mugari bere mwabana. Muri gali cup 66. Abenshi muri mwe mutaranavuka. We muri tayari se? Bana baja. Amaze kuja mu gisirikare. Tugiye kubereza amapete. Ba komando. Mwavansi imbere. Tura ba komando sha. Wabonye sheri wawe. Hari abandi baje. Kita yang mana? Ariko haguse umenye wari we.
hariyo ubundi wahaguse mwenyewe babisize ibintu byirabura shawe n'abakomando n'abanyagihugu bara Ibu lagi cari. mama ndikuraba reka ntugire ikibazo Semua muka. erega bose kuri jye mbona impinga barasa Bu, mama bose ngo barasa Gus, gusi we anak kamu teh pelatihan komando. tize zagenze gute se Gus, kamu teh. ariko ushaka gose kumenga uranuka mwana yara propose Masang. okay ndayigushirire ko cyane nyine inkofero ni beret rouge inkofero itukura unubwira beret rouge ngo beret rouge ni iki ni inkofero itukura nyine beret ni inkofero beret red beret bamwambitse beret rouge ni kuvuga inkofero itukura nyine abona beret vert green beret kandi abasirikare bambara amabere atandukanye Selamat, Gus. Hebat kamu. Félicitations mwana sibyo afise red beret kobwa ifitiye ubwoba haha bakwishe wakoze kuba waje soal lamaran waktu itu. ivya propose yo gukundana kwanje nawe rero nageze ku mwanzuro Jawabannya nkeneye uguhereza inyishu yanje rero mau A. nakwemereye umbere umugabo nkubere umugore na mama bahari ariko byumva nakwemereye umusirikare naho bazokwica ntuze bapfiriye mu kabari nakwemereye n'ubwinye butari seri Kasih ya, Nak. aya mukobwa wanje uzomwiteho gose wa mwana we Diri kamu. cingenzi rero uzomwiteho nkuko wiyitaho nawe uze wiyiteho ndagoshizemo icizere ko umukobwa wanje utazopfa ngo asigara ari umupfakazi Makasih ya. okay murakoze bavyeyi Gagah pisan. usa neza naho unuka mu gisirikare amatize mba murimwo mujyama mu vyondo muri mu biki namwe bandi baracambikwa amaberet baje kubaha amapeti abavyeyi baraza nabo gahunda zikomeze abandi baracubaha abavyeyi hariya bakabubamira neza bakagerayo abandi bafise n'abana babo abakomando abasirikare bakomeye bose babahaye inkofero zitukura iyo tuhageze nk'umwansi arahungasha akikanga kubera imbugita zacu tumeze nk'inuma zera mukomeze muhemerega mufate imwe muzanyu kandi muhite mushwanyaguza ba komandos iyi ni morale mu rugamba shawu nta mikino Special Forces Training Center Betujajari sheda n'umunani imyaka 2 iri kubisa Dari Jakarta kan? ugomba gusubira yose Kemana? Evi hamil. Evi afise imbanye Félicitations shawa mwana Mado! Komando ngo nabakomando yarangeje avayo yitonze buhoro buhoro Tunjuk bang. amategeko nyakubahwa Perhatian, mwumvirize mwitonze perintah baru. amategeko mashasharaje Kembali ke timur. tugiye gusubira kandi mu burasirazuba bose begeranye Sepertinya ini kelompok Miro. ushobora gusanga arakagwi ka Miro ko ngiye guteza ikibazo mu burasirazuba yego afande ubu ni Special Forces si vya bindi byo kuba umusirikare asanzwe Sekarang berubah. ivyara akabatsi k'umuriro bimaze kuba nesi inkongi z'imiriro ya hatari Ditambah lagi dengan angin dari dunia. kirenze ko isi yose iri kuturaba Semakin abansi bacu bamaze gukura bamaze kurinda ku buryo batangiye kwerekana ubugezi bwabo bwa nabi serta bari kudutera bagatera n'abashikiye ndetse kwiyunga n'igihugu cyacu bivuze rero ngo tugas operasira adalah mission d'office si sebanyak ni gutabara kita tidak tahu pani imfungwa kuri gutabara Lawan. impunzi nyinshi musuh umwansi wacu bigashobora kwiyoberanya nk'impunzi siapa musuh kita. ntumenye neza ngo araza kudutera ryari tugiye gutabara impunzi rero muri abo matwari bagomba gutabara impunzi Anggap ini misi one way ticket. mumenye ko ari ndetse imisiyo ikorwa rimwe ikarangira Apa yang kalian inginkan, mwandike ibyo mufise n'ibyo mwifuza n'ibyo mwiteze kugera ko n'ibyo musize inyuma yang kalian cintai, kandi musigire ubutumwa abo mukunda mwongere munasinye aho tugiye ni habi cyane Udah suruh bikin surat. bivuze ngo bari gusaba ko twandika wiri ni kuvuga shagi papuro ndi kuvuga uti gose nimba afise imangazini zibiri imwe ndayisigiye umwana mukuru iyindi umwana muto kugira ngo nibapfa ntibazobishwaniremwo mu kugabura urumva nimba ufise n'amatongo ukavuga ati itongo mu cara ndarisigiye unye cyo bita ngo andika your will ko bigiye gukomera aje kubira umugore ngiye muri operation ya danger
arabigenza aterero aja. ariko guma ngaha ntugende sibyo sinkeneye kugenda sheri ariko numva se no kumvira umugore nkareka kumvira igihugu kweri none si igihugu kizokuvyarira erega mukorega nawe uri igihugu none si ndagutegese ndi igihugu guma ngaha rero akazi tugiye gukora nakingira akamaro wa mugore we sinokareka Kalau kamu pulang ukarama kutashe mu rugo tuh, atakaboko ufise rero ndagutera inkuru ni gute uzokwiga kuvuza igitari kalau kamu nanti pulang, ukazura mu kutashe mu rugo utagira amaguru naho aku belajar bawa motor. basi nzokwiga ukuntu batwara imoto nze ndagutwara sibyo ukazogaruka mu rugo atamaboko ufise nzokwigisha uko nzoja niga uko bavuza igitari nze ndakuvugiriza kubera atamaboko zo bufise ukazota mu rugo ntatamaguru ugira nzokwiga uko banyonga imoto kugira ngo nze ndagutwara reka buri kumva abagore beza iyo hanze umva nkubwire sheri amaboko nzoyagarukana amaguru ndayagarukane nta kibazo yego kurikire witonze ndabira bishwe ariko abantu barapfa nta mikino bahita basunika mu nzira nimba wapfuye kubera iki wapfuye inyeshamba za kamejeje 19 ku mupaka wa Timur bari kwambara imyambaro ya gisirikare ndabira inko bari gupakira imodoka baturiye imodoka begese ariko kugira ngo umenye ko biri seriye cyane aya ndabira kumbe wa musore wacu naye baramuzanye wesha hey changa bagabo n'abagome n'abagezi bana baterekaho Comandante, komanda Vicente de Tenta, iki cyumba kimaze gitanga amakuru ku bansi bacu Konaba, Itania Plan, aya makuru buri munsi aratangwa sha turabimenye ubu turazi ko bimeze yamaze iminsi atanga amakuru okay Itania naran sai. witwa ngwikisha Itabot husi suku nebe. uturuka mu kiye cyaro Tutulea. Ihao nia ibune. buri munsi wamuvuga Sempre ajuda Itania movimento sira. kushigikira ndetse movement yacu ni kuwamuvuga sibyo Maibe realidade. ariko mukuri guhari Ita urazi uyu mugabo wari we kalai. uyu mugabo wabumuzi mwira nimba umuzi uyu mugabo aramuzi sha tubwira nimba umuzi banza umuzi tu Capaz. mu mutware haguruka shaguru haguruka Ita ato truka plano. umugambi wahindutse rero Olok atu atak imbere ko dutera mu gisagara suku ida nebe. Presija ita dukeneye kwanza gusura icyaro kiraho nibutse mbere yo gutera mu gisagara hari icyaro dukeneye gutemberera kaboko terekasha tuza nkwereke wa mugabo fata ipanga yitonze takaganza umugabo nta mikino akeneye abagabo bari muri Blague League Sektor timur juga begitu. rero mu burasirazuba no kwemeze nabo Dengan sisa hari ibiziga byinshi bagiye baca ingingo abo dukeka bambaye gose Selain kita, imyambaro nk'iwacu ku buryo vyogorana kumenya ngo ni bande semuanya berpihak kepada kita. Bahkan ada yang hano hantu burya hari umuryango muri iyi miryango yo ngaha ndetse bari kugwana bishingiye mu vyiyumviro nyine bari kugwanyana kita perhitungkan. hari umusore yaje afata akabogita yitonze buhoro buhoro uyu yarabibona ni komanda abona ofisi akabogita wewe mugabo nagiye gucumita umusirikare barakanetralize mubareke sha mubareke mwe bari muri guteza ibibazo gusumba abandi ahubwo dengan kewaspadaan. Salah. mwongereza umutekano sibyo habaye kosa rimwe buri kimwe cyorangira ngaha abanyamakuru bariyo hari uwo bafashe Izin komandan, laporkan. Kampung uburenganzira ntangira po sedang mu majyaruguru rwose y'icyaro hari ibituro byabaye izin komandan ubufasha bariko biraza gutungana sedang bertahan dari serangan. Kemungkinan besar abantu bacu ndetse Pasukan 1 sedang menahan bakeneye gusenya aho igikamiro Pasukan 2 perlu platuni ya kabiri rwose iri kure nayo jalur darat. Di kondisi sekarang iri mbari ya mbari tolong satu desa dan mengorbankan satu pak. gutabara icyaro rwose burya ni ibintu vya mbere tugiye gushira imbere bitise kiraza ko bari ikibazo Lalu sekarang
ubu rero anaknya yang ingin mengikuti jejak ukeneye gukurikira indoto za so wa mwana, gugur sebagai pahlawan. ukeneye gupfa nk'intwari y'intambara. Tim komando bisa menanganinya. Turaza kubikumira twebwe nk'abakomando ba special forces. Urabyemeza wa mwana we? Siap, Komandan. Yego ndavyemeza nyakubahwa. Siap menahan serangan. Turaza gushira umwansi hasi dutabare ndetse bakamarade benshi bashoboka. Turaza kuvyikorera. Bana bemeye akazi bahita bambaye urugamba n'abana bake batanu bonyene mu ndabire n'amariko. Ariyo mpamvu bitwa special forces, ingabo zidasanzwe. Aho bemera gose gukora operation ari bake cyane, ariko bakemera kwira ku mwansi mwinshi bakamwiyahurirako mpaka bigasobanuka. Bana bagufatiye rutema ikirere bagiye kugwanya umwansi bana mwinshi wa hatari. Ndabiri ivyo biri gutwikwa. Mwansi yagwiriye nawe. Yifatiye urugendo yitonze buhoro buhoro. Bana baracari mu safari yabo. Sende bayisha tugiye kubamanura. Tumuka genda sha tumuka genda. Bara no kubidepoje bagende bahige hige. Bamagaba idogiriza indege ndagiye ibisigaye gose muravyipeza mwenyine. Mwansi mugiye kwigariwe mu muzi nta baro tumuzi sha. Dushinzwe gutwara indege gusa nta bindi. Muri ayo mashamba. Ayi bara rigiye kugwa. Urabe. Ndabira abana bakomando bake cyane, ntibivuze ngo nta kazi baza, akazi bakazi kubi. Roni amatwari yahereza umutekano aha aratekanye nyakubahwa, bandi twavanse imbere sha to moving. Aman! We hameze neza urabyumva? Hameze fresh. Bageze ngaha basanga abantu babishe babamaze. Nta keza k'intambara rero ndababwiza ukuri. Natwe rero twazigwanye muri za Afghanistan. Tuba tuvyumva. Apa nama desa ini? Hajya ngaha bahita gute? Tutuleya. Niho wa musore yatabawe na se yakomoka. Aha ni muri Tutuleya. Aku datang ke desamu bukan seperti ini, kawan. Nshuti yanjye soko nagomba kuza kugendera iwanyu. Ariko birangira igenze uko nyene nta bundi buhinga. Ariko soko navyifuza abe na gato. Kiraho yumva moto hanze, kumbe abagabo baracahari. We tugire bataragira sha. Bana bihuse kare gusoba. Oya nta mpamvu z'amasasu, nta mpamvu z'amasasu, reka nkwereke buhoro buhoro abanza yikura y'umugabo yitonze. Orasoba nta nisoni, kumbe si gusoba ariko akiri guhambira baragacubita bahitabaza barabaga bihuse. Ndabira umusirike yamaze kurakara. Namwica wica ndebesi. Kumba kandi sasu yuse baragutaba yafande witonde nawe. Bigenze gute? Ndabira gasura. Abagabo barashaririye kubera kuginguru bagufatira ya moto nyine. Moto y'ishamba. Tugende kuri barriere hafi urajumva? Nta kibazo. Mungkin kalau mau cut dengan saya. Basore bato muyibandeho ko mushoboye munyibandeko cyane. Fanda fata moto ya wenyine ni batanu baje mu rugamba. Abakomando badanje barakora ku rusoro. Ngo bare kugutera mu mabane kumbe. Bana bare kuza gutabara ku indi post iri hafi. Barabamaza abasirikare basanzwe.
berapa? 10. Sama masasu ngahe wangu? Masasu nk'icumi yonyene. Masasu nk'icumi. Okay, reka tugire bataragira sho. Kwereka yatumwe ndetse kibiti moto. Tumuye moto shaw. Wangu tugire bataragira. Bandi baramanuka bitonze. Barangiza sho. Bagufatira utubugita. N'abakomando ntibagwana nk'abahubutse. Bagwana nk'abahubutse reka 15 ahandi mu ngingo ntanga buzima. Yanakurasa akakurasa heza. Sniper banza kwanza shiramo irindi yikusa umugabo. Gatwe rimwe. Mufashe gatosha. Special Forces. Komanda. Beni Alan. Situasi banget. Bihagaze bite? Kita terkepung. Twazengurutswe mu mpande zose. 7 anggota, 3 terluka. Mu bantu bwamaze gukomereka batatu. Suami istri. Dufise kandi bw'impunzi, umugabo n'umugore. Tapi senjatanya rusak. Inyeshyamba zifise udusekuru twinshi, mota. Kankwereke. Kita nggak bisa bertahan lagi di sini. Ntitwagomba ngaho igihe kirekire, mubona hatwicira. Kamu, hey, itu posisi saya. Fata ibirindiro sha wa mwana. Aha bo hatwicira. Nyeshyamba binyinshi bo ni bake. Uyaraza. Iye gutera. Yaguye hafi show. Atarayigezayo. Bari batwishe. Cepat. Hindura imyanya. Ini. Zana amashuriga. Nakubwiye n'agakoresho kamakira. Nyumvira. Cyara bakubise mugabo. Bari nyuma y'imifuko. Naco babaye. Nyumvira igikoresho mu ishyamba. Kita nggak bisa bertahan lama di sini. Dokene kuva ahantu. Pasang Raja Prima. Siap. Shinga kayi mu nkwereke. Mwansa ari guturitswa. Mama, geser dulu. Okay, madamu twagiye. Abanza ashige kwanza Claymore. Yagufatiye gwa Claymore abanza ruterekaho. Arenza ku twatsi. Namaze gutegura Claymore wangu. Roni. Nukamaringa shofise nziza wa mwana. Mwana gufite ikibunda. Kirare kuruka byumva. Ye kibunda sica na chimbwa canke n'ikibwana we. Agufite urukoho basi. Mumfashe. Yabasigiye imyotsi ku buryo batabana ngo agiye. Batabana ngo arava haraje. Umwana wanje aracariye mu abantu. Ndashaka umwana wanje bagabo. Pasukan sesuai rencana. Siap. Tasagira utabara umwana sasa. Mama papa. Ndabira kaniyo kakiri. Kana bari kwazo. Yagitega kumbe baramuziriye nabo. Mu bice bose sha inyeshyamba ni nyinshi zabaze kubagera. Yafasha kanya banza arakikorera. Hagufite imisha sumego n'igisaro mwavushaho. Mwana twagiye. Abona umugabo ari gucika nakana. Akana rakazanye. Kumbu tugabo twamaze kubagera hafi. Barabaturikije. Bangu turabahaye. Bayabanza gishirako. Yaturikije kandi yose. Bakimara kuhava. Nyeshyamba zizi ngo zabitoye kumbe wapi. Bakoze ishano. Nyoko nuyu wa mwana sivyo genda kwa nyoko. Ntugire ubwoba ntugire impungenge bihagaze neza. Nibigire kwa nyoko. Irukanga vuba uravyumvira irukanga mbiyo. Nyongera urusoro. Ibendera iracyahungabana. Bendera. Byo byarabaye.
bafashe impunzi baratwara. Kumbe barakwereka inyeshyamba naho ziraja zanateze muri iyo nzira. Modoka ya mbere yaraturitse, basirikare bapfirayo. Kwereka imodoka ya mbere barayiturikije. Abajeshi ba mbere babanza barahwera. Kireco kiraza gishinga amenyo. Kigwira imbavu kiragenda. Ndabira abasirikare inda muri ya modoka ya mani dawuni. Imodoka yaragaramye. Bambere batabura kubakura mu nzira babanoza batarafa neza. Sipangara banza kuraye igipanga mwavyana mwe muraza mubangama aho mudakwiye no kubangama n'imvura ibanzira bihezagira ibyo baje gukora. Yaraca yabuta butayikurayo ipanga riraje. We kagabo shakagabo Changa ndabagwaye marara y'imisara bihumbi jana. Amaraso ku maraso sibyo? Amaraso kuyandisha. Nabiri panga kagabo shamba nkuru. Shamba nkuru bayiciye umwana. Muraza vuba muraza mugomba muteze imyangaro gusa mwica abana bandi muzo kuntu kugira ngo twishana bigora shari ko tera inda mwabantu. Abanyakairo mwa uri nyeshamba nanyanga aba n'umusirikare adasanzwe ntabwo panga pembeni musi panga pembeni wa nyeshamba mafuti yiciye umwana bibona yiciye umwana bibona. Ariko biri gusigana filime nuko bayikoze. Filime nuko bayikoze ndi nanjye ntabwo ari jewe. Bamuta muri muto ategumayo. Sinzira maho. Ariko sinzira. Muzendekura. Vyimbo gitaba moretse. Vyimbo gitibe nibiki. Muze abako baragoronso. Baravunira mikino. Mwegeze basirikare ke. Mwegeze basirikare kera sha. Nyicira umwana urakeka ari kuri ikiguru. Muze we ndi wisha mwana arakubitwa. Nyeshamba nimbi. Gatwe. Wumva gute peti? Wumva gute ariko? Iri pangu ubundi oje njogi wanje twaravukanye. Nkeneye kubabara. Kandi ubabare nabi cyane. Haguruka. Nkeneye kubabara. Haguruka. Maita tawalo. Reka tugwane none. Mugita rakeka mo kuri kibugu mwafisi pangu ndakabugita. Iyo ntambara ntabwo iri fair. That is totally unfair. Yeah. Kiraza anacho baragicubita. Ikibazo sikigwanisha be kibazo. Ukimanipira gute? Ugikoresha gute? Ukore. Shabuti kigwanisho. Ubusanzwe ufise. Basirikare. Byimura. Babivuyemo. Kabako barakabuzura. Nifi. Yeah. Ariko shabanzo zane. Zaza. Nane binongoreye. Unyicira umwana nanje umuhondagure kwe. Ndicira umwana. Nanje umuhondagure. Nabiraguhirima. Kamu. Bachana we. Fata. Kakabugita. Atakibike ko baravyize di. Baravyize ntibavyize. Uzi kungize mu Islam usanzwe ndiwe mani. Asa abayisilamu bene ndakubera gusenga cyane. Bubamira Imana ubusanga ko gahanga bake muri bo. Haragiye hakaza akantu kirabura kubera gusenga cyane. Namwe kubera ibyaha byinshi usanga nawe musigaye mwirabura kubera ibyaha bajya kubera kudasenga. Ibyaha birirabuza mister. Reka ibyaha. Tangure mugorokera Imana. Uza wiheza abantu birabura benshi muri bo abari ibyaha gusa ntugire ngo nukwirabura. Ataba n'ibyaha byabo gasanga n'ibyaha by'abavyeyi babo. Hey.
tayari tukibaza impamvu muri Afrika ariho hantu hambere harabirabura ni kubera hari ubukene nabwo uruva n'icyaha Imana ishigikira ubukene bwo mu mutima pana bo ku mufuko ahantu hari abakene se usanga harabirabura muri Afrika no mu Buhinde bw'amajyepfo harabirabura nabo ariyo mpamvu usanga hari ubukene nyine hanyuma ubwirabure ngo butegwa n'ibyaha hari abantu bakire gusanga bafise inzobe hama ngo bakene biragoye natwe biragoye ko twopfa gukena kubera kayo Gus Ada surat. hari kete yakuziriye shawa wa mwana ikibazo baragikemuye intambara gose baranyuka amanya ngo filime nayo igiye kurangira byanka bikunda Surat ini biramba baje kubikwandikira air mataku tak amarira yanje akomeje kumeneka kita umwana wacu dia pergi umwana wacu yadusezeye yavuye mu isi buruk yang baik ndi kumva nkaho mengo nakubiswe n'inzozi mbi umwana nimba ndayakorose ntumbaze ariko ndagukumbuye cyane sheri merasa begitu rapuh dan buri munsi mba numva atacizere mfise aku tahu ariko ndumva ko uri kuragwana uri imbere gose mirongo y'urugamba enggak pada ariko ndakunezererewe kau pahlawanku erego uri intwari yanje umusore byageze yagera mu rugo mohon uri intwari yanje baik-baik kandi cyane lalu menyertai wa muri umusengesho yanje umunsi kundi Evi n'urukundo rwawe ndetse Efi Angkat yang ati mu ntambara abagwana se bonyine bakora ibitambo oya tetapi juga mereka yang naba abandi basigara inyuma ibitambo ndetse barabikora nabo yang menunggu di rumah. ba abandi baturindira mu rugo bakaturindira bihanganye Mereka juga berkorban. nabo batanga ibitambo bagatanga ibimazi muri make Evi kini seperti ibuku dulu. Evi ubunye azi neza ko umuntu adusize ariko sinkeneye gose kumutenguha uyu mukobwa Kasih atas pengorbanan. warakoze kubera ibitambo watanze nawe ubwawe barakwereka bagita barakwereka impande zibiri bakiri mu nzira bataha bageze ku kiraro bageze ku cana hangwa shawe hagarara mbanza urindire gato ya shapeti gabanya akariro tubanze tumenye ivyo ari byo abana bato akiri ishugwe sha ntimunyishe mu mporo ubusa umwana muto ntabwo ndi umwisha nyiriganda umusirikare w'igihugu ndi ingabo y'igihugu Setelah mengikuti jejak bapak, ubu rero maze guhunyuraho papa yahonyoye ndi kumenya ukuri kw'intambara mu buzima lalu ada dan tidak amatati burya ntawe yakwepa amatati yamaho jiwa yang berani akan ariko roho zifite umutima ukomeye buri munsi zama zigwana zikagwanira impamvu zima demi perang papa wanjye ntiyigeze ari ku muryango wanjye ngo awusige inyuma demi keluarga. waje mu ntambara ahubwo yagwanye intambara akeka ko ari intambara y'ukuri Eri Unari Chief Sergeant East Timor Operation 97 veteran yari mu veteran nyine muri izo gahunda haje kwibuka muzehe yatanguye kwibuka se akiri muzima uko yamureka abana bakamuhondagura akihorera ivyo yagenda mwigisha yatangiye kwibuka ivyo yagiye acamwe na se nkubwira ngo filime nayo iri kugenderangira buhoro buhoro twabakunda murabizi impamvu ni yindi nyine aya mafaranga nataduteza imbere magabo mwagerageza kuyazana nari make make igitamba c'abasirikare bacu ntabwo kirangirira ku rugamba ahubwo ngo kigera ahantu mu mitima y'imiryango yabo ibintu bikaryoha bye bye ciao ciao